Muracari kumwe na ka Boss for real, mugani muri kumwe muri hangout. Muri kumwe ku kintu kijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Ndacaye ko ndabibasomera. Lastly, nababwiye yuko amabi yo ku mubiri. Niyo nababwiye. Mugabo naho ngoma ndababwire amabi atera ibikomere vy'umutima, vyo ku mutima. Hari ibintu dukora mugabo gacu usanga wibaze yuko ubikoze nyene for fun, kumbe umugenzi wawe uramubabaje umusiga igikomere. Muri ayo mabi rero batubwira yuko na mabi afatiye ku kwaka agacira umuntu ukoresheje ingendo canke amajambo y'ugwango. Ndagisubiremo uhagitawe neza. Na mabi afatiye ku kwaka agacira umuntu ukoresheje ingendo canke amajambo y'ugwango. Ugufata abantu bunyamaswa canke ukwararaza. Hari udupont tumwe rero ngoma ndababwiye muraza kumiko je navuze ati none bino bintu twama tubikora mugani tumenye yuko twe turababaza mugenzi wacu. Iya mbere no gutukana. Ica kabiri rero iterabwoba ridahera, menace. Hamica gatatu hariyo ingendo zitwaje iterabwoba. Hakacazamwo no kudahabwa agaciro. Care irakenewe. Hakacaskurikira ugusuzugura umuntu. Twama tubibamwe turabibayemo vraiment mugabo ndibaza neza yuko umaze kuraba kino kiganiro kwije imbere magazine gusuzugura umuntu uzogabanye gatoya bikunze ubivemwo c'est normal. Hacasubira ivangurwa. Kirundi ni big deal. Ivangurwa. Hacasubira ukudahabwa ni gwere, nachonsi nigwe mbabarire nachonsi nukuri comment kwera yuko Kirundi nigwere tatwango. Hacasubira ukubuzwa ukwishira no kwizana. Problem bisigura iki cameraman? Help me. Liberté. Voilà. Hacasubira ukuremera umuntu, harcèlement. Kuremera umuntu. So fresh. Hari abantu usanga nyene kuremera nyene ukavuga ati no muntu vipi afite beef. Hagacakurikira ukubuzwa ibintu kurengeje urugero. Hagacasubira ukwerekana amasanamu yafashwe kurwenge. Hagacasubira ugucungerwa cyane. Kiba kintu kiri serieux ucungerwa cyane. Ibintu byose nababwiye ndeka ndabibutse yuko ari amabi na mabi atera ibikomere byo ku mutima. So byandika ahantu kugira next time nuzo bikorera mugenzi wawe kandi nawe bazobigukorera. Murakoze.